Amazina yanje nitwa IRAKOZE Olivier, niyo abavyeyi banyise, nta n'ayandi mfise. Irindi zina gusa rirenze ko nuko nagira ubuntu nkaba ndi umwana w'Imana, narakijijwe. Iryo rirakomeye, kuko nitwagera imbere yiwe tuzohamagarwa mu yandi mazina y'abamwizeye, ntabwo tuzohamagarwa muri aya mazina abavyeyi batwise. Ivyo rero ndabishimira Imana cyane. Mbasomera iri jambo rivuga ngo muri Luka igice ca 11 ku murongo wa 23 hari jambo rivuga ngo utampereyeko n'umwasi wanje. Luka 11:23 utampereyeko, uwo ni Yesu yari karavuga, n'umwansi wanje. Umve rero irindi rikomeye, umva, kandi udafatanije nanje kwegeranya arasanzaza. Niryo ngomba kubabwira. Utampereyeko, jewe Yesu naremye ijuru n'isi, jewe nakuremye, utampereyeko ndagukonsidera nk'umwansi wanje, ndagufata nk'umwansi wanje. Kandi igihe udasukiranije nanje, mwavyumvise, igihe udasukiranije nawe, igihe udafashe ubuzima bwawe ngo ubumuhe bwivange n'ubwiwe, igihe utamugize uwa mbere mu buzima bwawe, igihe utamwizeye, igihe utamuhaye ubuzima bwawe ngo abukontrole, abuyobore, abutware, urasanzaza. Nta munsi n'umwe uzokwegeranya ngo bikunde. Nimba mubona ibibazo ari ibibazo hano munsi y'izuba, erega isi iyi si ifise nyeneyo. Imana yagiye ishiraho ibihugu, ibishiraho n'uburongozi kugira ngo mu gihugu habeho urutonde, habeho kubahana, idushiraho indongozi zituyobora kugira ngo umuntu wese amenye aho akwiye gushika n'aho akwiye kugarukiriza, icyo akwiye gukora n'icyo adakwiye gukora. Nicyo gituma dufise indongozi. Mugabo hejuru y'abakuru b'ibihugu, hejuru y'abaperezida, nabone barabizi, mwaba muvyumva na nyiricubahiro yama yabivuze mu bikorane, hejuru yiwe hariho umwami amuruta, hariho umwami yamuremye. Aba baperezida bose bo ku isi yose, miliyaridi zigera ku ndwi ziri ku isi yose, abantu bari munsi y'izuba, bose bakomoka ku mugabo umwe, ni Yesu. Niwe nyene ububasha, niwe nyene ijuru n'isi. Rero aramutse akubwiye ngo mu gihe udasukiranije nanje urasanzaza, iryo jambo na perezida ntiyo rikuraho. Akubwiye ngo jewe, kuko niwe wenyene yabashije gusemerera, aravuga ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhure. Ninde perezida murumva mu gihugu avuga ngo nimuze mwese? Yo turuhura twese bishoboka. Perezida aratuyobora neza, akatubwira ivyo dukora, akatubwira dukoresha amaboko, twiyungunganye, akadukunda, akadushigikira nk'umuvyeyi, ariko ntashobora kumara ibibazo by'abantu bose. Ntashobora, ntavyo yomara. Mugabo Yesu yaravuze ngo nimuze mwese, isi yose, abarushe n'abaremerewe ndabaruhure. Niwe wenyene ashobora kukuruhura, niwe wenyene afise ubwo bubasha, niwe wenyene afise izo nkomezi, niwe wenyene afise aho yogukura naho yogushikana, niwe wenyene atumye uri ushobora kuba wotambuka, niwe wenyene atumye amaboko ashobora kuyaduza. Yoshaka gukuramwo inkomezi yozikuramo ukama wicara, ntusubire kuva aho wicaye. Ishatse ifise aho yokora, ntihagire ikintu na kimwe ubasha gukora wewe. Uwo rero yaravuze ngo mu gihe udasukiranije nanje, Imana ishimwe cyane, muriko muranyumva, igihe udasukiranije nanje urasanzaza. Kandi twese uko turi ngaha, nta numwe atifuza kwegeranya. Hari umuntu anezerewe kuguma yegeranya bigasanzara? Hari umuntu abinezererewe? Biraryoshe. Umuntu wese ngaha yifuza yuko igihe yegeranije ibintu vyegerana, akumva ko ari ivyiwiwe. Uravyumva? Mugabo abantu bari mu ruhombo, abantu baraburaniwe, abantu bariruka cyane, bagenda kuraba ku mugoroba icyatumye biruka gose,
ico barondeye bagasanga ivyo bafise ntibingana n'inkomezi batanze. Muriko muranyumva? Abantu barashiramwe inkomezi mu bintu vyabo, ariko bagenda kuraba ico babikuyemwo bagasanga batahanye ubusa. Kubera iki? Kubera biruka bonyene, kubera biribagiye umuremyi, kubera badashira umutima wo kumenya yuko hejuru yabo hariho uwundi mugabo abaruta, uwundi mugabo abona aho mutabasha kubona, ashobora gukora aho utobasha gukora. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Muriko muranyumva? Ngiye guheza mu nyumvirize neza. Ibi byose turiko turababwira, mudasukiranije na Yesu, mudafashe ubuzima bwanyu ngo mumuhereze ngo abuganze. Satani Bibiri ivuga muri Yohana igice c'10:10 ngo nta kindi cyamuzanye. Umvirize Satani uyu mwasi, kandi namambwira abantu nkababwirana, hari ikintu mwe mutamenya. Erega Satani ntiyaguye mu kuzimu, yakorokeye mu isi. Satani yakorokeye mu isi, ari hano muri iyi si tutuyemo. Kandi umugambi wiwe, Yesu yarigeze kuvuga ngo ndamubonye akoroka nk'umuravyo, kandi ngo azananye umujinya, azananye inzigo nyinshi. Imana ubwayo iravuga ati ndamubonye akoroka kandi ntazanywe n'amahoro, aje gukora ikibi. Yohana ubutumwa bwiza rero ku gice c'10 ku murongo w'10 haravuga ngo Satani nta kindi cyamuzanye n'ukwica, n'ukwiba, n'ugutikiza. Ibintu bimuranga hano musizwa vyamuzanye igihe yakoroka ava mu ijuru. Nta wundi mugambi afise. Umugambi wa Satani n'ukwica, n'ukwiba, n'ugutikiza. Nta cyiza kwifuriza mu gihe mudahungiye mu mababa ya Yesu, mu gihe mudahungiye mu Mana, azobica bamare. Kuko iyo ubona umuntu yica, ntugashavurire urya muntu ariko arica, ni Satani aba yamwinjiyemo, kuko niwe se kibi, niwe mwicanyi. Burya nta muntu yifuza kugira nabi uwundi, mugabo kubera guta Imana, kuja kure y'Imana, Satani akaca kuronka agagushiramwe ububi, ukiyumvira gufata umupanga ngo uteme uwundi. Kubera ari Satani, kuko yazanywe no kugira gute? Kwica. Yazanywe no kugira gute? Kwiba. Yazanywe no kugira gute? Gutikiza. Umugisha wawe arawiba kubera nawe utazi aho ukomoka. Ubayeho ubuzima bwo gusamara, ubuzima bwo kwizungurukako, ubuzima bwo kuburanirwa kubera mwashize kuri Imana. Udasukiranije nanje arasanzaza, utampereyeko n'umwasi. None mbwira, nimba Satani ari umwasi, hama nawe ukaba umwasi wa Yesu, Satani azokugirira ikigongwe? Wibaza ko Satani azokugirira ikigongwe mu gihe udafise couverture? Bayitangwe iki mu Kirundi? Couverture ni iki? Udafise gufukwa n'Imana, Satani azokugirira ikigongwe? Erega hari uwavuze ngo kubaho kw'imiswi ntabwo ari imbabazi z'agaca. Burya wiyumvira yuko kubaho kwawe ari imbabazi za Satani. Uriho kubera yakugira imbabazi. Satani nta mbabazi agira, ni igikoko kibi. Arondera kwica ku munsi, arondera gukora ikibi, arangwa n'ubusuma. Iyo ubona umuntu yiba igisuma, vuga ngo igisuma, aba arimwo Shetani, kuko niwe se w'ibisuma vyose biri hano musi y'izuba. Satani ni se w'ibisuma vyose biri hano musi y'izuba. Ubonye umuntu yiba, umenye ko yicayemwo na Rusuferi amwicayemwo. Aba ariko arakoreshwa na Rusuferi, kuko niwe gisuma wa mbere, niwe komanda generale w'ibisuma vyose, Satani. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo Satani yazanywe no kwica, kwiba no gutikiza, ngo ariko jeho. Amen. Yesu acaravuga ati ariko jewe nazanywe no gutanga ubugingo, kandi ngo ndabutanga bugize gute? Busagutse. Urumva rero kubaho kwawe n'amahitamo yawe. Urahitamo gukorana n'igisuma cyangwa uhitemwe no gukorana n'utanga ubugingo. Yesu atanga amahoro. Izina rya Yesu ni kibanza, ni gisagara cy'ubuhungiro. Nico kibanza winjiramwo amahoro agataha mu mutima wawe. Nico kibanza ugeramwo ugatahora ko wahora uri umunyakibi ugahinduka. Twese ntutubone turiko turamuvuga uyu munsi, kera twari bisuma. Ntiwumve muri iyo nzara yose twari kumena amazu, nama kwiba, nama mu mazu muri Rohero nsimba ibigo ngiye kwiba. Nivyo nabamwo kubera inzara, kubera Satani yarandimwo. Sinemera kurara inzara. Amafurusheti yo mu nzu yose nari narayamaze,
mama yamabaza ati furushete zagiye he, nahitanye ibiyiko nahitanye, kubera satani yaguma ambwira ati urapfa nkiba. Maze kuja mu Mana nkinjira muri Yesu, niho namenye icaha canje. Kuko hari ikintu gikuva ku maso, kuko umuco uba wakurasiye. Yesu yakwinjiyemwo umwijima urahunga, umuco ukinjira mu buzima bwawe, akaba ariho witahura. Ukitahura ukavuga ati aha, ariko Mana we atungirira imbabazi kwere, sinari ndabizi yuko igihe nariko ndakora ibi kera. Ibi ndabivuga ndabishingira intare. Twaba mu Nyakabiga, abantu bose batera ibigori twahengera vyakuze neza. Twari dufise umugwi w'abasuma, nari mfise umugwi w'abasuma. Yesu yarangiriye neza, tuza gutya tumuha icubahiro. Tukaza kwimbura ivyo tutateye, tugakunguta ibigori vyose, twazana imifuko. Mu gatondo tukongera kandi tukagaruka, tukaza kuraba tugasanga abantu bifashe gutya, ati nukuri ni igihuhusi caciye ngaha. Twariye ibigori byose twabimaze. Numva umenga niwo munezero. Inkoko izi zirenganisha gutya, wahitana gutya ukavuna izose ugashira ngaha. Nari gisuma kibi gose, nari mfise umugwi w'ibisuma, nkashira inkoko ngaha, tukaja mu ntahangwa harya hasigaye hari Avenue Imprimeri. Apana murahabona aha anya Avenue Imprimeri aho bita Avenue Amor. Tukataja hariho ntahangwa, ugenda barubatse na Kigobe. Tukataja hariya mu mazi ya ntahangwa, tugafata ibiti bari afise ibiri n'abagenzi bande, tukayitutura. Arigiye twanayigiga ifisa moya tukayise kubera inzara. Satani yaradufashe yaratwishe, ariko maze kwakira Yesu yarampariye, yangiriye imbabazi. Uyu munsi mbayeho ngenda ngirira neza abandi, ngenda ntabara abandi. Kubera iki? Kubera nakira imbabazi ziwe, kubera umuco w'Imana wandasiye. Menya ko nari mubi, ariko uyu munsi narabaye umwana w'Imana, narahariwe icaha canje. Soza rero kugira ngo dukore igikorwa ciza cyatuzanye cy'umugisha. Nitwifuza Mana we, sindacifuza kugikora ata muntu yo kwifuza kuvuga ngo ndashaka kuva mu mwijima nanje ninjire mu muco. Kuko twebwe turagiye, tubahaye indya, nitubahaye ubuzima, tubahaye indya. Kandi Bibiliya ivuga ngo izo turazijya ngo zikagiraho zica zikagenda, umuntu agasubira agasonza. Indigumire kara mu mwanya wose, inda ntihaga n'ikinogo kinini cyane. Ariko hari igihe wakira Yesu mu mutima, akaguha impore, akaguha kubumbwa n'ivyo ufise, ukanezererwa n'ukuntu ubayeho. Mu gahuzu kawe kamwe ukakamesura ukumva urabumbwe. Wawe ufungura umuceri n'ibiharage ukavuga ati Mana ndagushimiye ko wawumpaye. Umuceri ukumva amahoro akubwiye ati ntiwibe, ntihagire ico utwara, bumbwa n'ivyo nyene ufise. Hari umunsi nzokugira neza, kubera Imana yacu ni Imana y'amasezerano, ni Imana ihindura ubuzima. Haleluya. Rero ndashaka umuntu antera iteka, avuga ngo ndashaka nanje kugera ikirenge mu ca Yesu, mve mu mwijima ninjire mu muco. Kandi nababwiye ubu butumwa ndiko ndavuga, sinabubwiye abaje gufashwa, kuko mu baje gufashwa haringo n'abakijijwe. Ndiko ndabubwira muntu wese areka arantega amatwi, na hariya hanze nta mahoro uzokwigera uronka Yesu atarinjira mu buzima bwanyu. Bibiliya ivuga ngo nta mahoro y'umunyavyaha ntayo uzofuronse. Worya ifyeri watwaye ikintu umuntu, wasofye umuntu, burya ariko wama wumva ko sekiba ariko arakubwira ati ntaco uzovamwo. Sinigeze ndonka amahoro iyo myaka yose namaze niba, namaze nkora ikibi, narabirya ariko nkumva simpaze. Kuko ibintu waronse warinze gukorera ikibi wundi ntibiguha amahoro, ubu uri kurarya umuriro. Kuko Imana ni Imana itarenganya, Imana iragororotse, Imana ikunda abantu yaremye. Imana cyane cyane ikunda umuntu akora iciza, ikankana n'ukora ikibi. Kuko umwansi, inkozi y'ikibi yamara umwansi w'Imana. Bibiliya ivuga ngo utampereye kuri umwansi wanje, utanyizeye ndagukonsidera nka Satani, ndagukonsidera nk'umwansi. Ninde rero agomba kuntera iteka? Apana kubera imfashanyo, yumvise ico namubwiye, avuga ati jewe ndagomba guheba ibigabitanyo byose ndimwo,
ndagomba kweba numvise intahumbwiye, numvise ico Yesu ari karansaba, navyumvise yuko ninasukiranya nawe, nintafata ubuzima bwanje ngo ndabuvange n'ubwiwe, nzosanzaza. Umuntu abaye hasanzaza buranirwa, ukaronka ntuhage, wagira gutyo ukegeranya ugasanga wegeranije bikeya, washira mu mufuko ugasanga washize mu mufuko utobotse, bigagutobokana bikagenda. Kubera iki? Nta mahoro y'umunyavyaha, nta mutekano w'umunyavyaha. Umunyavyaha yama yiyotsa umwanya wose, yama yumva amerewe nabi. Rero duza ukuboko umuntu akene kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ubuzima bwiwe. Duza amaboko, duza amaboko, duza amaboko. Nabonye ntimugire isoni, nabonye ko n'ingabo zacu mwadukurikiranya, abapolisi nawe uduza. Nimba utarakira Yesu kuduza, kuko uramukeneye, hari igituma uri ngaha. Duza ukuboko ukene kwakira Yesu akugirire neza. Yaratugiriye neza, nawe akugirire neza. Duza ukuboko uvuga ati jewe ndi mu mwijima, jewe ndiko ndakora ikibi, hari satana mbamwo ankoresha ikibi, ngomba kuruhuka, ndaryama sinsinzira, sindonka itiro, mvise igitanda ariko ndara amaso, mvise ikibazo gikomeye. Duza ukuboko Yesu akugire neza. Mwebwe mugomba kwakira Yesu ntimugire isoni, kuko natwebwe twaramwakiriye, natwebwe yaratugire neza. Tera intambuko uze ngaha, umuntu wese, abandi mugwe mwicaye, umuntu akene kwakira Yesu atera intambuko aze hano. Ntugire isoni, ntugire isoni, ni ikintu gikomeye cyane. Ntugire isoni. Ngwino Yesu akugire neza, hagarara ngaha. Ngwino Yesu akugire neza, ngwino Yesu akugire neza, hagarara ngaha aho protocol abereka, uze wakire Yesu. Ibi ntibiraba Yesu ntatoranya ku butoni, ntabwo ari karabwira mwe, ariko abwira umuntu wese yumva yuko atamahoro afise mu mutima, yumva yuko yuzuye ikibi, akeneye gutandukana n'ikibi agakora icyiza. Umuntu akene kwakira Yesu, ngwino turabategereje, nta numwe simva nawe wanyuma buke bukuza, mudufashe baze twakire Yesu. Yesu akugire neza, amen. Abagire neza. Yaraduteturuye, yaraduteturuye, yaranteturuye, nawe azoguteturura. Ntatoranya ku butoni, ntatoranya ku butoni. Iyangiriye neza ni yayindi nyene. Bibiri ivuga ngo uko yararejo niko ari uyu munsi, kandi niko azokwama ibihe byose, amen. Ntahinduka, 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 ahubwo ahindura ubuzima. Ntahinduka, ariko ahindura ubuzima, ahindura situation iyo ari yo yose, yo gukiza, yo kubohora, yo gukura mu bupfumu, ahagukura mu burozi, ahagukura mu kibi, ugahinduka umwana w'Imana. Ijuru nawe rikakumenya, wataha muhira ukagenda ijuru rikuzi, waryama rikakubona rikakumenya. Bibiri ivuga ngo harahiriwe umuntu azi neza yuko izina ryiwe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Uwo niwe muhirwe, abandi bose ntabwo arabahirwe. Muhirwe numaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe. Fata ku mutima wawe rero, fata ku mutima wawe, tugira tumwakire. Aho mugira muce niho natwe twaciye. Aba bose bamubona nivyabona, nivyabona, niyo nzira twaciyemo, najewe niyo nzira naciyemo yo kumwakira, naturisha akanwa kanje. Kuko umuntu yizeresha umutima, hama akaturisha akanwa gakiza. Iyo wizeresha umutima wakira ukugororoka, waturisha akanwa ukakira gakiza, kavuga ati ndakwakiriye mwami, uyu munsi ngomba kuzibukira ibigabitanyo byose, ndarushe, ndaremerewe, ngomba kubohora ubugingo bwanje. Mushirijwe hejuru rero cyane, musubire mwaya majambo ngiye kuvuga, kandi muvuge cyane gose, musubiremo ngo mwami Yesu. Twese uko turi ngaha tubisubiremo, nabata namwe mwese mubisubiremo ati mwami Yesu, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Mpejeje kumva ijambo ryawe, riransinze, ndatsinzwe n'ivyo umbwiye, mbayeho ndi umwansi wawe. Kuko ijambo ryawe riravuga ngo ukora icaha wese n'umuja wacu, maze igihe kinini ndi umuja w'icaha, ariko uyu munsi ndatandukanye n'ikibi cyose. Ubuzima bwanje narabwononye,
ubuzima bwanje nabuhaye satani, nabuhaye sekibi, arabukoresha. Ariko uyu munsi ndakwishikaniye, ndagusabye imbabazi, ungirire ikigongwe. Naragucumuyeko, nakoze ibibi byinshi, ngirira ubuntu. Nanje uyu munsi mu mutima wanje hataha amahoro. Mbera umwami, mbera umukiza w'ubugingo bwanje. Izina ryanje ryari mu gitabo cy'urupfu, izina ryanje ryari mu gitabo cy'urubanza. Urikureyo, uryandike mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo niwagaruka kuzoza gutora umugeni ari we jewe, uzonsangemwo nanditse mu gitabo cy'ubugingo. Mpagaze i Gologota uyu mwanya, aho nakiririye agakiza ku musaraba wawe. Erega waramanitswe kugira ngo jewe mbamburwe, wambaye ubusa kugira ngo je nambare, warashonje kugira ngo jewe mfungure, wabaye umukene kugira ngo jewe ntungishwe muri byose. Urakoze mwami Yesu. Amahoro yawe nabuze igihe kirekire atahe mu mutima wanje. Umunezero nabuze igihe kirekire utahe mu bugingo bwanje. Ndakwakiriye, mbaye umwana w'Imana, ninjiye mu ruhongore rw'abana b'Imana, mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen.